Shalom shalom ndabaramukije mwese nizera ko muguwe neza aho muherereye hose ndongeye kandi abaye ikaze mu kiganiro intahe y'ukuri. Ikiganiro intahe y'ukuri uno munsi dufise ibintu byinshi, ikintu kidasanzwe tugira tuyage, na cyane cyane turi mu mwaka mushasha tuba twiteze kubona ibintu bishasha, tuba twiteze kubona Imana iriko irahindura ibintu, kuko nta kuntu na kumwe twova mu mwaka w'ibihumbi 2024 tukaja mu mwaka w'ibihumbi 2025 ubuzima bwacu bukaguma ari bwa bundi. Uko novuga ati nisi ivyo irabizi, iyo novuga ati saison ihindutse tuvuye mu rushana tukaja muci, izuba rica ritangura kwaka, imvura ikacireka kuza iragwa, kuko ni saison ihindutse, ni ibihe bihindutse. Iyo rero ibihe bihindutse haba hari ibindi bintu. Igihe umuntu ashobora gusohoka ataco yinona muci, hageze mu rushana aramenya yuko niyagiye agenda yitwaje umutaka, kubera ko ibihe vyahindutse. Hari ibintu vyinshi umuntu, hari ibihe vyo kwimbura, hari ibihe vyo kurima, hari ibihe nyene bigenda biratandukana. Rero iyo ibihe bihindutse tuba twiteze kubona ibintu bidasanzwe bihinduka nyene, na niyo mpamvu mu kiganiro intahe y'ukuri y'uno munsi tugira tuyage ibintu bidasanzwe. Ego rero imbere ko tuja kure, mu kiganiro giheruka twarababwiye ko kino kiganiro tugiye gutangura kucita intahe y'ukuri. Intahe y'ukuri ugiye gusoma muri Yohana yanditse igice cya 5, urabona yuko avuga ati intahe ishinzwe n'Imana. Mu bisanzwe kuri ino si huzi intahe nyinshi, kandi ugiye kureba nk'akarorero ibisuma bibiri bigiye kwiba bikiba ntibabifate, bivuga ati intahe yacu cadushoboje ko twiba niki. Ariko intahe zose, hari intahe z'abantu, ariko kandi hariyo n'intahe y'Imana. Iyo ntahe Imana ishinga niyo tuvugira muri kino kibanza, niyo tuvugira muri kino kiganiro. Rero iyo ntahe bayita ni intahe y'ukuri. Ukuri ni Kristo, rero tuvuga intahe ya Kristo muri kino kiganiro. Niyo mpamvu muri kino kiganiro iminsi yose kuwa mbere ndetse no kuwa kane tuzoza turayaga amakuru y'intahe y'ukuri. Iyo ntahe nayo ivuga ko abamwakiriye bose yaduhaye ubugingo budashira, nkuko muri Yohana mucete cya Yohana igice cya 5 havuga nuko intahe Imana ishinga kandi Imana yemeza nuko yaduhaye ubugingo budashira muri Kristo Yesu. Rero na niyo mpamvu kino kiganiro twashimye kucita intahe y'ukuri. Intahe yacu n'ubundi ni intahe yacu, iyo ntahe y'ukuri niyo ntahe yacu, ariko twashimye kubigira clear, twashimye kubitomora neza. Ati burya rero intahe yacu si nka yindi bisuma bigira bivuye kwiba, ati twivye ntibadufashe, navyo biba bifise intahe, kuko intahe ishingwa n'abayizi. Ariko twebwe intahe tuvuga ni intahe twebwe nyene tutijingira, ariko ni intahe n'Imana ishinga, nuko dufise ubugingo budashira muri Kristo Yesu. Ego reka rero tuje mu kiganiro nyezina cuno munsi. Mu kiganiro rero cuno munsi hari ikintu kidasanzwe tugira tuyage. Ego ikintu tugira tuyage ni ikintu bita gukayangana. Dutanguranye umwaka wa 2025 twiga ku kintu bita gukayangana, na cyane cyane muri uno mwaka nta kuntu nakumye umwaka wotangura hama tugume tugira novuga ati turekura wa muco nyene, duca ibibatsi kwa kundi nyene, twakaka kwa kundi nyene. Kwijambo ry'Imana rivuga ngo muri umuco w'isi. Yesu yaratukrashije, yaratuvuze ico turaravuga ngo mwebwe muri umuco w'isi. Rero umuco dutegerezwa gukayangana. Rero reka dutangurire ikiganiro cyacu no gusoma muri Yesaya igice cya 60 ku murongo wa mbere n'umurongo wa 2. Aravuga ngo haguruka ukayangane, ngo kuko umuco wawe ushitse kandi ubwiza bw'Uhoraho bukaba bukurasiye. Ngo kuko raba umwiza uzotwikira isi, umwiza w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ngo ariko Uhoraho azokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako. Yesu ashimwe. Ugiye gusoma muri kino gice urabona neza ko Imana itwavertisa, iratubwira ati mwisi nta kindi umwijima uzokwa. Nimba wahora uri mu bukene, ntiwitegeye ko ubukene buzohera kubera ko tuvuye muri 2025. Nimba hari umwijima w'ubukene wari mu buzima bwawe, ntiwiteze ko tugiye muri 2025 tuvuye muri 2024 twinjiye muri 2025 ngo umunsi nyene ubukene buca buhera. Oya, suko bimeze, kuko uburyo le 31 décembre, uburyo itariki 31 z'ukwezi kwa 12 uhera ubisanya usikanya n'itariki imwe z'ukwa mbere
niko n'itariki zitanu z'ukwa gatanu zisikanye n'itariki zitandatu z'ukwa gatandatu, bisigura ngo guhindura umwaka nta nsiguro vyoba bifise mu gihe wewe utahindutse. Na niyo mpamvu ngaha ijambo ry'Imana ritubwira ati umwijima uzotwikira isi, umwijima w'umuzitanya uzotwikira amahanga, ariko rero wewe haguruka ukayangana. Iyo rero uhagurutse ugakayangana hari ibintu bidasanzwe bihinduka, kuko ntushobora kugendera mu mwijima. Ubandanije ugasoma muri kino gice cya 60 cya Yesaya, urabona ibintu byinshi bikwirikiye avanga ubutunzi bw'abanyamahanga buzokuza ko, inzitiro zawe zizokwitwa gakiza, amarembo yawe yitwe mpundu n'ibindi byose. Rero ucyo vyumva yuko hariho part dutegerezwa kujwa nk'abana b'Imana muri no mwaka, dutegerezwa guhaguruka tugakayangana. Guhaguruka tugakayangana ni ingingo dufata. Urashobora kuvuga ati okay, muri 2024 mwaka 2024 nari mfise ingorane nini, ndakeneye guhinduka. Peut-être vyoshi ugasanga nari umunebwe, vyoshi ugasanga nari mfise ingeso kanaka yamevye yangoye guheba. Ariko rero ikintu ca mbere novuga ati muri no mwaka ubwa mbere turafata ingingo yo gukayangana, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo urahaguruka ugakayangana. Ugakayangana apana kube ntukayangana umuco wawe, ariko ukayangana umuco w'Imana, kuko n'umuco w'Imana ukurasi. Rero kimwe mu bintu maze kubona nuko abantu benshi iyo bageze mu kwezi kwa mbere barabadesi, baracika intege cyane. Ubwa mbere na mbere ukwezi kwa mbere hari ukuntu bishika, usanga hari ukuntu abantu bagutangurana ubukene bivanye nuko ibintu baba bashizemwo amafaranga mu manza n'ibiki. Usivye nico hari abantu nabo baba batanguye umwaka akavuga ati uno mwaka nahora mborerwa, ndahevye kuborerwa, nahora niba, ndahevye kwiba, nasambana no munsi ndabihevye. Rero agafata ingingo akavuga ati burya rero ninashika mu mwaka uza nzoza ndabihagarika. Ariko twibukanye ko twavuze ko uko umwaka wa mbere utangura ni uko umunsi wa mbere w'umwaka utangura niko n'umunsi w'ijana utangura. Rero nshaka kuvuga ngo urumva ngo birahera ubwo nyene, oya, ariko ni process, n'ingingo umuntu afata. Rero kenshi abantu barakunda kuba desi, barakunda novuga ati barakunda gucika intege iyo novuga ati bari bafise ikintu cari kibabangamiye, peut-être ugasanga n'ubukene bwari bukuzingamiye, ukavuga ati okay, ndinjiye mu mwaka w'ubutunzi, ugeze mu kwezi kwamba ukabona ho bitangiye kwanka gose, ivyahora binaboneka ntibikinaboneka, usanga umuntu ariko aracika intege. Ariko inkuru ndagufitiye ni imwe, haguruka ukayangane, ntucike intege. Jambo ry'Imana rivuga ngo mwasi wanje yacu nyitamba hejuru, iyo nguye ndavyuka. Hari ingingo kanaka, hari ama objectif, hari ingingo, hari ivyo wiha, imbono kanaka wihaye kuzobona muri no mwaka. Nubwo ikintu novuga ati nubwo omenga nta mpinduka yabaye, ntucike intege, haguruka ukayangana. Bishise ukagora, urashobora kuvuga ati okay, muri no mwaka nzogendera mu kugororoka kudagabanije, sinzogendera muri ibi, sinzogendera muri ibi. Hama bikashika uwo munsi nyene haci imisi ibiri ugaca usubira uno munsi turi kw'itariki ya 6, ugasanga uno munsi bati okay, hari ibintu wari waravuze ati ninagera muri 2025 ntavyo nzokora, ugasanga arindwi ya mbere ho wabikoze gusumba nako wabikora muri 2024. Ico umugwandiza abashaka no kukwemeza neza ko atavyo ushobora, ucika intege hakiri kare, kandi ucitse intege muri fondation inzu ntiduga. Na niyo mpamvu tegerezwa guhaguruka ugakayangana, bishise ukagwa ikunkumure hamubandanye ingingo uyifata uvuga ati vy'ukuri ndafashe ingingo yo guhaguruka nkayangana. Iciza rero kiri mu guhaguruka ugakayangana nuko udakayangana umuco wawe, ariko n'umuco w'Imana ukurasira. Ego umwijima urashobora gutwikira isi, ibi bintu birashobora kugorana, ariko we gendana no mentality uvuga ati no mwaka ndakayangana mu burere bwose. Nimba uri umunyeshuri uvuga ati no mwaka ndakayangana, nimba uri umumama uvuga ati mu muryango wanje ibintu byose biragenda neza, uko kwizera ni kugabanuke malgré ingorane zishobora kuba ari nyinshi, na ingorane zishobora kuba zuzuye, uvuga ati nubwo bimeze ukwizera ntikungabanukako, kumeze nk'ikiziritse umutima kinyemeza yuko ivyo yavuze bizoshika. Twubakire ku ijambo, duhaguruke dukayangana. Hama rero ndabashimiye cyane, ahanini turangijije ikiganiro cyacu. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi twako turayaga ico bita gukayangana. Tuko turakayangana, tugaragaza gukayangana, turahaguruka tugakayangana, ntiducike intege. Bishise ukagwa, haguruka usubire, kuko Imana yasezeraniye guhereza umuco, kurasira umuco kubahisemwo gukayangana. Hama rero mwarahezagiwe. Ibiye ni vyiza cyane. Kino kiganiro kikaba cyagufashije, ugufashe kugisangiza abandi kugira ngo benshi barushizeho kuronka amakuru menshi. Mwarahezagiwe.